bagomba kumenyesha abarundi n'abanyamahanga yuko amategeko azogenga amashirahamwe azotwara abantu gukora ibikorwa mu bihugu bisanzwe bifitaniye amasezerano n'u Burundi kugira ngo bashobore guhanahana abakozi. Icambere ni kijanye na dossier ibizoba bigize dossier y'iryo shirahamwe. Hariho amategeko agenga iryo shirahamwe yemejwe n'ikigo kijejwe ivyo mitahe mitahe ADB. Hariho ubucuti canke ico no kwita amasezerano iryo shirahamwe riri mu Burundi zoba ryagiraniye n'imiburiburi n'amashirahamwe abiri yo mu gihugu abakozi bazoba bagomba kujamwo. Ica gatatu hariho urukaratasi rwemeza ko ayo mashirahamwe akora yisunze amategeko. Ica kane hariho icerekana ko iryo shirahamwe rikora aho iryo shirahamwe zoba riri hanze canke ayo mashirahamwe akorera ico no kwita mu rurimi rw'igifaransa adresse. Ica gatanu iryo shirahamwe rizotegezwa gutanga amafaranga y'ingwati imiliyoni 50 azoshirwa ku konti yuguriwe mu banki nkuru kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu yonona hariya ayo mafaranga kishobore kurihwa bivuye kuri ayo mafaranga. Ica gatandatu azotegezwa kwerekana iryo shirahamwe rizotegezwa kwerekana icerekana yuko rifise ikonti muri banki nkuru mu mafaranga mvamahanga. Icindwi iryo shirahamwe rizotegezwa kuba rifise igitabo cerekana ingene iryo shirahamwe rikora kandi cemeza neza yuko ribishoboye. Ibijanye n'uruhusha rwo gukora iryo shirahamwe rizokwandika ikete ryandikira umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uburundi makungu hanyuma ribisabe kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amarundi azoshirwa ku ikonte y'igihugu y'ikigega cy'igihugu cyo no kwita mu gifaransa Trésor Public. Ikiringo uruhusha rumara rwo gukora ni imyaka 2 ishobora gusubirwamo cyo no kwita renouvelable. Hanyuma inyuma yayo iryo shirahamwe rikazoheza rigatanga ayandi mafaranga imiliyoni 50 z'amarundi kugira ngo rishobore gusubira gukora. Ibijanye ni kiyemezo icemeza yuko iryo shirahamwe rigomba gukora rizobanza gutera umukono ku masezerano cyo no kwita acte d'engagement rizoheza ikabikwa mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Icerekana umukozi icemeza icerekana umukozi kuko umukozi wese azotegeza kuba ashobora kwerekanwa no kwita ni fiche d'identification mu rurimi rw'igifaransa. Imbere yuko umukozi wese agenda gukorera mu makungu hariho urupapuro canke fiche azotegereza kuzuza. Iyo nayo izoba ibikwa mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu muri dossier. Iyo nayo ikazoba iriko cachet sec hanyuma ikaba irimwo casier judiciaire ico no kwita urupapuro rwerekana ingene uwo mukozi yagiye aritwara mu bijanye n'ubutungane ico no kwita extrait du casier judiciaire mu rurimi rw'igifaransa. Hazoba harimwo amasezerano yiwe ubwiwe yo gukora ico no kwita mu rurimi rw'igifaransa contrat de travail. Hazoba harimwo urukaratasi ruranga uruhusha ruranga yuko muri ico gihugu yemerewe kwinjira. Hazoba harimo kandi n'urupapuro ikopi y'urupapuro itike y'indege. Habe harimwo n'ikopi y'urupapuro rwemeza yuko muganga yamupimye agasanga arakomeye hamwe n'urupapuro rwemeza yuko yarisha amafaranga 100 by'amarundi ku ikonte y'Ibanki nkuru. Iyo konte nayo ikaba yanditse ko yuko ari ijanye nuko urupapuro ndangamuntu cyo no kwita mu Gifaransa fiche d'identification. Ico mwomenya nuko ishirahamwe ryose rishaka gukora ivyo bikorwa mu Burundi rikorera mu Burundi mbwa nabo hanze rizotegezwa gukora ibikorwa byo gutwara abarundi abakozi b'abarundi rikabikorana n'ishirahamwe ryo mu gihugu casinyaniye cateye umukono ku masezerano yo guhanahana abakozi n'u Burundi gusa. Ivyo bikorwa biraba ibihugu twamaze gutera ku umukono ku masezerano yo guhanahana abakozi.